Sabi niwe muntu wenyene tumaze gukoranira icyo bita beef. Ego icyo dacyemera nta wundi muntu je turayigira tugiranira beef kiretse Sabi ngiye kumuramutsa aranka kundamutsa yanse kundamutsa Landry aramubwiye ati ramutse umuntu icyo yakoze yaciye hagurutse cyane umva nanje birambabaje cyo bituma numva kumenga no kwihora. Sabi niyo muntu wa mbere yatanga kumpa telefone ata telefone ngira ndavyibuka twarigeze kubona kera abarimvyi bagwana tukumva ngo bamatabaro bagwanye tukumva donc naho nto kwirirwa ndatanga amazina benshi yavuyeko utagira defo kenshi wibuke ko dusangiye igishusho hari ubutambuka kagenda gara imvugo yibuka mara igira byinshi agomba kuduhenda niwe mudiga muga ndogenda ndondo Hello guys, bakunzi ba ECOBUS TV aho muri host twashimye kubabwira yuko jambo ni gute imisi minshi cyane tutabaha ibintu byinshi. Reka uno munsi twamaze guhuya umurapere mwiza cyane kandi azwi ku izina rya Fabelove. Reka araza kubibwira byose sinobimara jewe kubera nanje muranzi izina ryanje ni Khalid Promoter ari kuri micro. Bite bro? Salama. Ameze gute? Meze neza. Nawe meze neza? Yego kabisa. So nk'umurapere twemera mu Burundi benshi bakuzi ku izina rya Fabelove. Twashaka utwibwire izina nyakuri baguhaye. Bon nitwa Nshimiyimana Fabrice benshi na manari babwiye Nshimiyimana Fabrice. Hariyo question nari mfise imwe nobaza mu bijanye na Snapchat hari abahungu bahora bigirisha ibintu nyene urumva ubu popi bagoma bashira plastic nkawe yo bari kugwa ako kazi k'ubu directeur muri Snapchat nikiye kintu cyambere wari gukura kubera ko yakozwe nyene kujya nyene nuvume ntacyo no hindura kuko ikibi si Snapchat ikibi ahubwo n'abayijamo nimba hari ubugugu hanyuma bajya bayijamo nimba ari ubugugu nibaza ko naho baba babonye icyo biza kubungura. So rero ntibaza yuko ntacyo noshobora guhindura mu gihe Snapchat yo yakozwe kugira ngo ikore bijyanye ya ikibi rero inuze si Snapchat ahubwo n'abayijamo nimba ari nabi baba bakora mwebwe mutoba mushima cye bari abatoba bashima ya Jericho sinkunda kuraba kuri ivyo kubijanye n'ivyo vyama Snapchat kuko numva umenga simba interesse navyo. Be Fabelove yavukiye mu Kanyosha ko nitwa Keshan Boy. Keshan Boy. Iryo zina warikuye? Narikuye aho nyene donc Keshan bisigura Kanyosha umunyakanyosha. So nizihe nambamye Fabelove amaze guhura nazo mu muziki? Duhura n'intambamye ziyanye n'abandi ba artiste bahura nazo. Cyane na mbere wazi ugitangura music uragira ibibazo by'aba producteur ivyo narabiciyemwo hanyuma kandi umaze kwandika izina urahura n'ibibazo by'abantu bakugwanya cyane kuko niko bimeze mu buzima. Donc iyo umaze kuba hari ahandi hantu umaze kwishikana urahura n'ibibazo by'abakugwanya cyane gose kugira ngo bikunde uve muri kijya kibanza cyawe. So ivyo bibazo rero duhura navyo nka twebwe nabandi nivyo bahura navyo mu buzima bwa misi yose na cyane bwo mu muziki nyene. Indirimbo ya Fabelove ya mbere yitwa gute? Ya mbere ya mbere yiwanje natanguye en carrière solo ni indirimbo yitwa mwana w'imuhira. Ya niyo ndirimbo navuga yuko abantu bose baci bamenyera ko nyene nkitangura. C'était en 2012. En 2012. Ico gihe wagiye kuri recording ahe? Harika kwa Crazy Bright. Studio yitwa Rock House Records. Records. Mubagufashijemwo kugira ngo iyo ndirimbo ibe hits cyane ni bande? Icyambe na mbere sino reka gushimira umuntu yitwa Landry Mugisha. Watwara akeza.net. Ndamushimira cyane. Nonge yashimira Crazy Bright nawe nyene ubwiwe kuko nawe yarabishama ingufu kugira ngo bikunde iyo talent abantu batari bazi ishobore kumenyekana. Birakunda yuko iyo ndirimbo ya mbere ishobora kujya hit. Navuga yuko sinigeze nca muri burya buzima bwo kuvuga ngo
ngo upcoming bwa cyane oya keretse nkiri mu magroupe navuga yuko naho nari mfise indirimbo imwe iyo mwana w'imwe iri gisohoka navuga yuko niyo habaye ama concert bashira muri bajya ba artiste nyene bazi yuko bakomeye ariko ari naco novuga mbwira no gwaruka canke ababita ngo naba new generation sinzi ko akariko twovyita akenshi yakoze indirimba kumva irahitinze acabona ko yabaye umuntu wa cyane wa hatari ariko hariho etape zidasimbwa nanje rero naho vyari bimeze uko narubaha cyane bifaniye naho twuhurira arambwira ati jewe kuva ncumva indirimbo yawe ya mbere vraiment navuze ati umupeti niso ariko ego mugabo jewe naho twahura n'abaririmbyi bameze gute je vraiment narabubaha nkabaramukisha amako yose nkaberekaye nyene yuko nkiri umuntu wo hasi rero ninacho novuga cyamfashije kugira ngo nshobore kubandanya umuziki wanje ntabona ko nashitse gushika none munota mbe Fabelove yahuye ryari na bifaniye ubwa mbere kandi ngaho mwari mwahujwe n'ikihe kintu bifaniye ubwa mbere novuga yuko twahuriye mu Kanyosha yari yaje muri concert avuye hanze aheruka kuva hanze icyo gihe ndibuka yuko mvuye kuri stage yaragerageje gutuma abantu kugira ngo dushoboye kubonana hanyuma turamukanye n'ivyo ndiko ndababwira yuko namuramutsa n'ivyubahiro byinshi kubera ko narabona yuko naho yanyeretse yuko ndi umuntu wa cyane ariko jewe ntaho ndishikana nari nkiri kuri etape yo hasi so rero ni nayo nkebuzo kenshi nkunda guha no gwaruka gubu urashobora kugenda kuri concert ukabona abantu baragushuhiye ukabona abantu menga nyene wamaze gushika ariko menya yuko hariho etape zidasimbwa bivanye n'iki urashobora kubona ngo uri kurakundwa ukabukundwa ivy'umushuhira ariko muri wewe atakintu kirahagararayo nk'umushinge neza so rero ni ifo kubanza kubaka ikintu muri wewe nyene kumva yuko wamaze gukamirika hanyuma ukabona rero gutangura kubona yuko ushobora donc kubona yuko hari inde etape iyo etape naho kubona ko wayishitseko ntibize kugufasha kwishima ariko bigufashe kumenya comportement za gukora mu bantu haba kutagwana kudashwana kutagira gute donc biragufasha kumenya tubundi ikintu kanaka donc bikagufasha rero kwiyubaha cyane tukira mu kuntu twabonye Landry Promoter bariko barashwana na Belcris tugereranye kumviriza n'ibyo uhejeje kuvuga mu bastare bariko barashwana umenga wariko urafatira kuri Landry Promoter uko onya jene navuze abastar babaririmbye sinako ndavuga aba YouTuber nyaza ko ivyo biratandukanye hanyuma nkuko uriko uravuga basi tuvuge abantu aba upcoming aba peti bariko barasohoka cyane urumva bariko barigereranya n'abandi nka Fabelove ko onya Festerapa uko none ni bande nyene abo bantu baguma bitwara mu zindi ngeso nyene mu isanzwe nafatiye muri rusange nafatiye muri muri ka general so nashatse kuvuga hari abaririmbyi zosaga batiyubaha nabandi basanga baragwana no twarigeze kubona kera abaririmbyi bagwana tukumva ngo bamatabaro bagwanye tukumva donc naho no kwirirwa ndatanga amazina benshi mwama mwabibonye niyaborewe ugasanga yahinduye hariyo beef yari yavuze kuri Fabelove na Satbi kera gusa twaje kumva vyaheze mugabo ni twaje kumenya icyatanguje iyo beef ni kiye kintu usubije kera cyane gose navuga yuko Sabi niwe muntu wenyene tumaze gukoranira icyo bita beef ego icyo dacyemera nta wundi muntu je turayigira tugiranira beef kiretse icyo bita concurrence yonyene aho usanga wakwanka kubera concurrence ariko sino jewe nta muntu turigira tugiranira icyo bita beef kiretse umuntu yitwa Sabi nawe vyavuye kuki urazi yuko ntazibana zidakomana amahembe kandi hajya iyo umuntu mubana cyane biratuma hatabura utuce turiya ushobora gupfa
Sabi yari umuntu twakunda kubonana kenshi cyane gose ko yari umubanyi yari umugenzi twaranagendana. Sasa rero amaze gutera imbere ndibuka yuko hariho jewe nari nkiri mu magroupe kuko we yari afise groupe yitwa Wanavesi Kikose nanje nari muri groupe yitwa Serious Nigga. Ariko rero naho vyari bimeze uko je twari dufitanye imigenderanire cyane, jewe nkagenda kwa Sabi nawe akaza iwanje tukabonana mu buryo mwe nubwo. Nga Sabi amaze gusohora irya album y'inkuru y'ukuri, hari ukuntu Landry Mugisha yadutumyeko ku nama kuri MA yari gikorera ngaha mu Bwiza. Ndibuka yuko twagiyeyo, jewe urumva ko nari nkiri muri groupe mugabo yari atanguye carrière solo yiwe, donc kandi abantu bamaze kumumenya cyane. Ndibuka ko tugiyeyo nasanze bamaze gushika, ngiye kumuramutsa aranka kundamutsa, yanse kundamutsa. Landry aramubwiye ati ramutse umuntu icyo yakoze yaciye hagurutse cyane, umva nanje birambabaje, cyo bituma numva kumenga no kwihora, naho kwihora ari bibi vyarashitse. Chansohora irya ndirimbo yitwa umwana w'imuhira nyene, ariko Sabi mu nyuma aranyereka ati jewe vraiment naho soreye iyo ndirimbo sinumva ko mbabaye cyane, kuko naho wamubwira ati indirimbo ikuryohera yavuga ati je ndakunda indirimbo yitwa umwana w'imuhira. Hariho n'ibiganiro twakoranye kuri Radio Culture kandi wumva bimeze mwene uko. Sabi niyo muntu wa mbere yatanga kumpa telefone, ata telefone ngira. Ndavyibuka yarampaye agatelefone, karaga telefone nyene gatabro itukura. Muri ico gihe nyene Sabi aguhaye iyo telefone, nikiye kintu waciye wiyumvira nyene ngaho nyene kubera aguhaye iyo telefone? En fait ni vyaranyeretse yuko atanzigo yakazikira yabishizemwo, bituma nanje ndamwereka yuko nanje donc ntabikoze kubera iki, nabikoreshejwe n'ishavu, donc bituma twese atangorane zihaba ico gihe. Ariko mu nyuma cyagiye gusubira kuduteranya, kandi ni concert yigeze kuorganiza ayigira mu Kanyosha, yari y'abanyakanyosha, yavuga ati imvukira zo mu Kanyosha. Ndibuka yuko ico gihe naramusavye amafaranga, ndamubwiye ati bana kugira ngo nitegure bigenda uku. Sabi acambwiye ati wewe nta mafaranga nshobora kuguha. Yarangahe aya mafaranga? No, sinanamuciriye ico genda vyibuka, sinamuciriye vraiment. Namubwiye ati ndifuza yuko wompa uburyo bwo kugira nitegure nshobore kuza niteguye neza, ndi kumwe n'abantu bashobora kuba babagenzi bashobora kumfasha iki cyangwa kiriya. So Sabi rero bimaze kugenda uko, ico gihe arambwiye ati nta buryo ndaguha, nzobuguha show iheze. Ndambwiye none nzoca nza gutambwira ati nzoza kukwitorera kandi mu modoka ikaze. Kweri yaje mu modoka, ico gihe yaje mu modoka ya Prado. Yego araza kuntora home, turagenda muri concert. Abantu baranatangara banashima babonye turi mu modoka imwe. Ico gihe twari kumwe n'abandi barimvye bo mu Kanyosha, Pitco, Crespino n'abandi. Ariko rero tumaze kuhashika, Sabi ntiyasuye kunyitaho, baca bicara kwabo, nanje ngenda guhagarara handi, nta n'intebe naronse. Ico gihe ndavyibuka, ico gihe ndarindira ko ndirimba ndabura, gushikaho hagira umwanya mbona ko Sabi agira aje kuririmba, ndavuga ati none vyogenda gute ko nza kurimba inyuma ya Sabi kandi ari wenyene igiteramo. Bon, birantera amadute nyene, gushikaho ntuma abantu twari kumwe indani mu giteramo, bansanze ndababwira ati genda mubaze. Barabaza, avuga ati Fabelove bari bamwibagiye. Jewe ndagenda kuri stage, bampamagaye ndagenda kuri stage, ndaririmba indirimbo ya mbere, ngeze ku ya kabiri baca barancirako. Yavuyeko kinone mpaka kugukira iyo ndirimbo. Bavuga yuko bariko bariruka n'umwanya, babahaye umwanya muto, asigaye umwanya muto. Muri ico gihe nyene wewe wavyakiriye gute? Ico gihe ndibuka yuko kuri stage naratukanye nabi, kubera jewe ndazi yuko sometimes hari gihe mfatwa n'ishavu nkasanga iryo shavu vraiment ndagize. Niyo defo ya mbere nzimfise, ariko kenshi ndagwana nayo.
icyo gihe ndibuka yuko naragize narameze nk'utukana gatoyi ariko ca ndava kuri stage mbabaye cyane gose public irababara gose kuri mu Kanyosha ni muhira n'ahantu bankunda cyane usivye n'ahandi hanyuma bimaze kugenda uko basabi mu nyuma baraja kuririmba n'abandi bararirimba bagasubira gushikaho hagira yaho igiteramo gihera bo bace barigira jewe ico ndabura déplacement isubiza inyuma natashe n'amaguru none mugabo muri ico gihe wari wamubwiye Satbi yuko aza kuguha déplacement igihe cyo gutaha canke ni wari wamumenyeshije niwe yategezwa kundeplaça nkuko yanzanye niwe yategezwa kunsubiza inyuma mugabo baca bantaho ndataha n'amaguru nyene abagenzi twari kumwe barashavura barababara baramperekeza turataha gushika muhira none niyumvira uko kundi kuno no mwihora bon kwanza nkishika muhira ndibuka ko namutelefone ntiyitaba ageze mu gitondo ndamutelefona ndamubaza ivyerekeye amafaranga acambwira ngo we nta mugore ufise ese aya mafaranga ukeneye yiki ico gihe narababaye vraiment ndumva ko mbabaye cyane numva ko menga no mwihora muri bwa buryo nyene bwo kuririmba indirimbo iyo mubabaza niho rero nandika indirimbo bica bihurirana n'ibintu vyigeze kuba bavuga yuko ngo agwaye cancer ibintu vyamwe nuko ca ndafata indirimbo ndahindura amajambo yose cyane nsiramwo bijya ariyo ndirimbo yitwa Magonde so rero benshi bagiye kumva indirimbo ndirimvye Magonde ndirimvye ziya za mwana w'imuhira abantu ngo Fabelove.Uno Sabi misanze vyava ngaho nibaza ko mubaye n'abambere ndabibwiye so rero novuga rero yuko ivyo bihe vyarabayeho ariko mu nyuma turatiba turitahura turabona yuko ivyo turimwo ntitwari tuzi ivyo turimo Sabi baravuga ati kuri vyabaye vyarabaye ntabwo tukiri muri rya myaka ubu turakuze turakeneye kurengera bijya wakoze ikosa wese vraiment yumve ko yiyagirije so ibintu birahera naco gituma rero hajya avuga ngo ababisangiye nibo babipfa kandi rero novuga yuko kuba twari dusangiye Kanyosha kuba twari dusangiye umuziki nico cyari coroshe nuko dushobora no kubipfa kandi ni naco kiba coroshe no kugira ngo dushobore gusubizana hamwe nka Fabelove ukuntu tumuzi ni first rapper arazi kuririmba cyane n'umurapere akomeye cyane mu Burundi hanyuma tukaca tureba amadefo makagura y'amasaha iri kuri 7k muri YouTube ama views none ni kiye kintu kiora kigufatira cyane nka Fabelove imiziki yawe ni shike kure cyane imiziki yanjye irashika kure ahubwo vuga views rero je novuga yuko kiye kintu cha views no kucitondera ego ni bon kuronka views ariko kandi no kucitondera na cyane cyane kugwaruka gubu ndiko ndavuga kucereke kugwaruka gubu uzosanga kenshi yabonye ama views menshi acha yuva karungu na hambaye nkajya ari nari muri concert mbona umuririmbyi ari kararirimba numva ijwi giwe twese aho twari twicaye vraiment turavuga ati none ubu ni wa muririmbyi vraiment twakumva ririmba neza kujya mu ndirimbo ziwe no sinomvuga kuko nibaza yuko ni benshi ayo makosa amabaye akoze siyo tumurizi generation shasha rero ndiko ndavuga ntimwiruke murondera ama views ariko mwiruke murondera gukora umuziki mwiza akeza karigu hanyuma nka Fabelove ufashe top 10 cyangwa top 5 yawe niwo musani wa mbere wo muhi kibanza cya mbere ngaha mu Burundi umusani wa mbere mu gwego uruhe na R&B maririmba R&B nta muririmbyi n'umwe aririmba R&B ntawe nzi ari angaje na R&B ntawe nzi vraiment so basi tujye mu barapera shira top 5 yawe mbo gute je urazi gituma vyongoraho bon aho misanzwe R&B nashatse kugira ntwave bibaza ngo nakwefye ikibazo R&B ni style nivyo nama nasiguye ngaha kenshi je muzore muri ama interview yanje nokuri nta kintu na kimwe mvuga ntaba mfitiye icemezo sivyo nka bya bindi uzabumva ngo muziki ndundi ntikivugika sico nivyo byo kuvuga ngo ngaba R&Biste nta R&Biste dufise ngaha je novuga ko bari yangaje no mudiho wa R&B kujya kwa ba Arkel cyane nabandi sivyo
baravanga n'umusayi mbazuki ejo akaririmba afropop ejo akaririmba zande za afrobeat zande urumva rero ndavuga yuko barimba imidi itandukanye R&B raga afrobeat afropop zande za zuki za kizomba urumva rero ngaho biba bigoye uko nza kuvuga ngo arimba R&B kandi arimba imidi itandukanye nico gituma rero navuze rero atumbajije ico kibazo nimba umbajije kuririmba R&B ntawe uhari ntawe ndabona vraiment sinzi ko waba hari ntazi so kuvyerekeye hip hop naho mvuze ngo wa mbere jewe vyo hava bingora igituma bingora ni muri ubu buryo kubera ko jewe umurapere mba numva ko yobu wa mbere nujya murapere mba numva yuko akora ibintu mba numva yuko bigoye cyane gose kandi agakora n'ivyoroshe donc nkumva yuko mu mutwe ari umuntu yagutse cyane muri iyo style rero je no kuri naso kubesha vraiment ntishizeho jewe sinzi ko bari abandi mugabo peut-être aba upcoming no bantazi barashobora kuba bahari kubera hari aba upcoming benshi bazi kuririmba cyane so nk'ubu unya Fabelove barakubwiye yuko Sadbi na Fizo baguhamagaje muri lebo ya umwe wese uja mu yelebo ifise contrat nziza so nka Fabelove umusani twemera ngaho umurapera twashaka utuhe kapela ijya ndirimbo amadefo okay ntuze wiyuveko utagira defo kenshi wibuke ko dusangiye igishusho hari ubutambuka kagenda gara imvugo yibukana mara igira byinshi agomba kuduhenda niba mudiga vuga ndogenda ndondo ari na bambara bakabegwa gose bavuga ukimbaza nibaronka bros umunuko ukanyegeza amapua bakenya isuku ngabo style zihabura nawe nguri gangi ugatwenga bandi dabagonze hasi ntuvuge abandi ubunenge ntuvuge abandi ubunenge let's bitimende mwana gwino senge ntugumuja mu migenge mu gutambukanyuranya amavi nk'imbago agatwenga abandi gabasumbye metero reka tugeze ivyo murakoze cyane so nka Fabelove abamushaka bo murondera kuri ihe cyane channel yanje Fabelove.Uno ushitse kuri nuze kuri Instagram urabona Fabelove Kamirigado cyo kimwe na Facebook Fabelove Kamirigado ugiye kuri TikTok naho nyene urambona Fabelove Kamirigado ugiye kuri mbebasha hehe bon Twitter uza kumbona kuri Fabelove.Uno donc Twitter hamwe na nuze na channel yanje ya YouTube nivyo ari byo byonyene Fabelove.Uno bisigaye byose ni Fabelove Kamirigado so mu gusezera abafana bawe n'abafana ba ECOBUS TV uhabahanura ikiye kintu ngaho abafanzi ba ECOBUS TV ndabahanura yuko mwobandanya muri abino TV kubera bizana sabashinwa sabaganda n'abarundi kandi abarundi mukunda musanzwe mukunda ndetse n'izindi impano mutari muzi nibaze uko uri mu option ndajya subscribe tutarabinginga cyane gose ariko namwe murafise kubikora tutiriwe turinginga cyemo batiriwe barabinginga ya je nico ndabasavye nka Fabelove nuko mu option nda subscribe ngaho mukira n'ibindi byose bikenewe byose kugira ngo muteze imbere abarundi nkamwe ya kameme Fabelove ikibazo wari uzi ko tukabaza cyane nka Fabelove nikiye kibazo wari wifuza ko twokubaza mugabo ntitwakikubajije bon je musanze ibibazo byose wabimbajije ariko novuga yuko n'ivyahe biteramo nimirije canke donc n'ivyahe bikorwa noba nimirije nibaza yuko hari igiteramo ofise mu Kanyosha aho ni ryari itarike azoba itarike 11 ego itarike 11 zuko kwezi nyene kwindwi mu Kanyosha aho bita Motown ya neho nzoba ndi hanyuma akabaro n'ibindi biteramo ya 25 hari ya isororezo zuko kwindwi nyene hariho n'ibindi biteramo vyo mu kumunani bishobora kuba ariko ntaramenya neza kandi mu yindi ntara
ya kumbure ko nzogenda ndabamenyesha hanyuma ibikorwa vyanje navyo soon ndatanga kuza ndabereka bimwe bimwe hanyuma komsa kugira ngo tubandanye turyoherwa tuja muri ya mood nyene mubone n'ama collabo maze imisi ndiko ndakorana n'abandi ba artiste batandukanye. Yeah, thank you. Ufasha kwatubwira basi babiri muri abo nyene wakoranye nabo ama collabo. Bon umwe baramubonye ni MT number 1. Wanashima reka ndabongere ko uwundi umwe twaga Gablu. Yeah, izo nizo ziri hafi mugabo nibindi biri nyuma. Yeah. So reka twitege ikintu gishasha kuva kuri Fabelove. Mwavyumvise nyene abateguje mube tayari nyene muguruka amaso kuri micro mari kumwe na Kalizi promoter twashima kubabwira gusa mugire subscribe ngani mwibagire kugira subscribe. So thanks.